Kanda kuririmbe ndagoye mundi kwiye niwe wamaye byose niwukinijije ubuzima nzokuyaga hose ndaguye icyubahiro niwe wamaye byose niwukinijije kubaho wamaya ababyeyi ekuma n'ibibondo wamaya akanyamuneza ko kuba mu bana bawe wamaya ababanyi ekuma n'abagenzi iyo manira tanga n'isoko ry'ibyiza byose nimumfashe namesha imirima yanje mumfashe namenkurira ubwatsi imana yanje iyo mana niyo yamaye ibi byiza byose mubona zoyiyaga niyo yamaye byose iyo mana niyingabiye akagahimbare mubona zoyiyaga niyo yamaye byose zoyihaya ndayihayagize zoyihaya kubera ibyiza yangabiye ndaguhayagize mana ndaguhayagize mana amanura intwarura kwiye gushimagiza kuko ibyiza wamaye bitagira uko bingana nicyo gituma zamangushima icyaha cya Efurayimu kiratekagiye igicumuro ciwe kirihishije ububare bw'uwurikunda buzomutera ariko yibungenze umwana atagira ubwitonzi aho ubutigu buzogerera ntazosohoka ngo ave mu nda ya nyina nzobatangira indishi bave mu bwihara by'ukuzimu ndabakiza urupfu isibe wawutera riri hehega warupfuwe ibyago wotera biri hehega wakuzimuwe nta kigongwe nzokugirira nawe Efurayimu yarondotse muri bene wabo umuyaga uvuye mu buseruko uzoza mwe muzumukama zihanuke mu bugaragwa isoko ryiwe rice rigaduka iriba ryiwe rikame niwo uzosambagura ubushinguro bw'ibintu byose by'agaciro abanyasamariya bazokwagirwa n'icyaha kuko bagararije imana yabo bazokwicwa n'inkota abana babo basyokogwe abagore babo bibungenze baforomogwe iyo nibutse ko mana watanze umwana wawe ku musaraba imitaro yanje akayikorera yamviriye ngo nkugwe kwibya mwami Imana mwami Imana ndaguririmbira uri inkuru mwami Imana mwami Mana ndaguririmbira
tugire Kristo. Murameze neza. Genda ubwira abo mwakundanye uti jewe narahindutse kandi naramubonye Yesu. Genda ubwira abo mwaganiriye, genda ubwira abameze nkawe, genda ubwira abagisakuza, genda ubwira abaciba cane, genda ubwira abafise inzigo, genda ubwire abacicana, genda ubwira abagisambana, genda ubwira abakiborerwa uti jewe narahindutse kandi naramubonye Yesu. Genda ubwira abo mwagendanye uti jewe narahindutse kandi naramubonye Kristo. Genda ubwira izo ndushi zose. Ndabashimiye rero mwebwe bwese muje ngo tuganire. Imana iduhaye ijambo riri muri Hoseya 13. Harimwo icyo bita ngo nimburi kandi rimwe umuci. Hamwe Imana ivuga ati nakabuto uzogatera mugabo ntuzogasarura. Iyo buvuga ngo abakora kenshi nda ngo n'imizimu ngo ni iyi inzige ngo zihinduka ingabo z'Uwiteka. Ngomba rero imbere yuko twinjira kuri uyu munsi wa gatandatu tugiye gukoreramo igikorwa cy'urukundo cyo kuri abagwayi bari mu bitaro byo mu Kibumbu. Turasozereye igice cya kabiri cyo kugirane, turasozereye igice cya kabiri cyo kubagarira kakabuto twatera mu ntango z'umwaka. Nabwiye ko dufite ibice bitatu bigizwe n'amezi 8. Igice cya mbere twara bide murazi ko tumara guhera itariki 21 z'ukwezi kwa11 buri mwaka. Dutanga urugendo rw'imisi 40 yo gusenga dusaba Imana ikintu gishasha kandi dutambutse twambukire mu mwaka mushasha tukawita Kanani yacu. Beyond ntimurarenga imbibe mwaka uzora mutararongora mutararya ngo muhage mutarambara ngo mubegwe. Oh my God, umwaka wari umwaka wo kurenga imbibe. Kangura amaranga mutima yanyu. Ninde yabigeze ko ninde atarabigera ko twese turacafite ibyo dusaba Imana. Mugari aho twarenganye kada yeka kurya urushe amagara make nkora winihira kutabamarira kwinginga utuntu rwose. Ahubwo watanguye gute ubugeze ufisha amashimo ngana gute. Alo ibanga nirimwe nimbura umuheshwa umugisha kuri iki gicaniro. Nawe urabwiza ko umugisha nta muntu yaramye atareme uwundi. Never oya ngoma ndabibiri ibanga nidusigaje igice kimwe kigizwe no kw'icenda ukw'icumi ngo no kw'icumi-na-kabiri. Kandi ukw'icumi-na-rimwe ni tuzagutangura mu rugendo rwo gusaba Imana 2027 tuva mu bwiza tuje mu bundi dusigize amavuta asa n'ay'inzahabu. Mes amis, les enfants de Dieu, bane b'Imana. Reka ndabibiri ibanga. Je narinzi ko nzobashinga inaye mukunzi washinga inaye mu 2026. Kandi mbibabwiye igituma Imana atakizancira. Ndibabwiye ngiri mu kwezi kwindwi nimbesha Imana ivumo imzi by'umuntu wa pe nkuko yabikoreye wa mugabo se wani Batista ninde wa mugabo wa muhereza nkuka Zakariya. Nukuri ubundi arigiye watanga uyu mwaka nabutura mwamangati ugoye mwimvunja mwisi y'umukandi ko navuga wambara pokare nziza wambara udusimpo twiza
amano meza urasiga bakagutera inzara bikemera. Mugahara abantu mugenda n'imvunja zo mwisi y'umwuka ziguma zibarya. Umuntu agwaye imvunja, umuntu agwaye indamura zinda zo mwisi y'umwuka. Nutuntu tuguma tukabura niya twigisha. Ngo jakira vata eragari abyigisha mukuri no kuri. Akakwigisha ijambo ry'Imana avuga ati burera amahoro ya Kristo abe muri wewe. Yafata. N'inzahabu n'ubutunzi n'ubutare. Birana busumba. Habwa turera amagara meza. Ugo rutyari Imana twemerera. Gwakire nigute ko wisuganije. Sibyo? Nukuvuga ije ndiko ndababwira ni igiki. Hari abantu rero twatanguranye kandi bwa tubigije mukabyumva mukimvunje ugwaye ninde ugwaye mwisi y'umwuka gavuga ngo reka share kugera hanze ariko yicira kanota gomba ibyarya gwatangura umva ibyo bintu bigutuma bavuga ati barambanye none ukagira ngo ukiyaga uni mati nopfuma sohoka ubundi umuntu yabwiriza gusohoka basi ni buri naho nyene kubera ufite ikibazo sinobwiza kwisuganya nimba ari nami mara amasabi cyangwa igice mara amasabi ukayumva yose ko waryamye warutse atatirori kugirana ukaba witeguye muri cyane tutavuga uti ngo ndagiye kupisanga ndagiye mutwete ngo ndagiye kugirana naye ibindi ngo imvunje we kazamvura n'umuye ngwe izo ni imvunja ninda zo mwisi y'umuntu. Hari abantu rero mwabitanguranye mwakomeje gupinga bamwe mwatanguye mukomeye ndiko ndabibabwira turi mu kwezi kwindwi turi mu kwezi kwa Gadi n'ukwezi kudasanzwe ibitangaza bizananye mu yindi nzira mu bundi buryo budasanzwe bamwe matwaratanguranye mufise imbaraga mufise amacourage aruko ubu noneho mwarabihebye ubu noneho mwarazibukiri ubu noneho nimukibikeneye mes amis je vous rassure reka mbabwize ukuri nambuziko Uwiteka agirira neza abana kavuga ati ndabatera iteka kandi ndabagira bakomeye. Nibiri mu gitabo cy'amategeko mu Rwanda 26:16 bagize ngo nuko wahise mukomeza ko ndi Imana yawe ngo naje ndemeye ko uri umwana wanje yari yagize ikere yatanze kimwe muri cyo Imana imubwisha wakwaturira abantu mutanga kiwa muri 10 mutabaho n'umuka w'idini ngo ngwiki ni mundi bazobayenda abantu barabasengera abantu barapfuka abantu barabahamagara Imana abantu bararaba bapfunzwa abantu bararaba bagwaye igitigiri nukagombe nukukimenya kuko n'ubudini wo bamara wewe ugwawe ruhande nakwiginze igice cya kabiri muri bya bintu 12 abana bo bandika nimba atana bitatu uramusubiza ndagupfukamiye unkorera igitangaza icyo ciyavuga ngo iki nico cyari kinyishe kimukorere mu izina rya Yesu Kristo kanenda kwivuye amina amen amen wama ndagushimiye ko nyumviye jewe sindi gukangwa na sida nibayiguteye ariho ndi ayinige wana yivuka ayinige wahenzwe mugabo mubayigukuza ko magarari ukuri ku ijambo ry'Imana rikiza ribora kandi ritabara haguruka unezerwe nabo ubwize yahaguruka nabo ubwizigiye yahaguruka uvuga uti ndahiriwe sindi wo gukanyuka nduwa kuramba kugira ngo namamaze ukugira neza ko mukama Imana yaje. Mugabo mwaratanguye muradebukirwa muravuga ngo noneho ndi wokamenya iyo muburaho mukareka kugicaniro mukaja handi none mwabonye abagenzi banyarabo hanze mukaravuga ngo barambabaje mbabwiza ukuri Samuel yarabwiye Imana ngo yaratunde mu mutima arabwira Imana ati reka Sawuli Imana guramubwira ngo nicujije kona naramwimitse bahora yavuze ngo mwabagaratiya ninde yabaroze bane b'Imana nuba batangure mu by'umuka komerezamo nakiru nakimwe watwaye ku gicaniro cy'umukama kizotuma widodomba mukama uhezagira abantu ibirenge byabo bituka bikagira hafi mukama ndagukomeye amashu amere mu gishizo ubukoze hari abadugana ibirenge byabo muri buryo budasanzwe bari hakurya y'igihugu abari hakurya y'amazi abari mu zindi ntara akumva ko niba wamuhaye akanywa gashira inyota akumva ko hari amazi yo kunywa keneye kugicanira akumva ko hari agasabuni gakeneye kugicanira wamana ubugeze ku rwego bumva ko hari n'igitambara gikeneye gusaswa kugicanira. Rukundo rukundo rukundo
rukundo rwanje n'Imana nirugira akagero. Rukundo, 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 rukundo rwanje nuwera nirugira akagero. Abagwaye nirubakize, abagowe nirubatabare. Rukundo rwanje na Kristo Yesu nirugira akagero. Haleluya. Rukundo, rukundo, egome rukundo, rukundo, rukundo rwanje n'Imana nirugira akagero. Ugw'amashure rurahera, ugw'amahera rurahera, ariko rukundo rwanje na Kristo Yesu nirugira akagero. Ubwo rukundo twoze na Kristo nibwo runeye gusaba Imana ngo ibahezagire. Nibwo runeye gusaba Imana ngo ibahezagire. Tugiye kuba mu gihe cy'inyigisho zisanzwe, tugiye kuba mu gihe cyo gusarura izi mpera z'uku kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani kose. Tuzongera kuza kuvomera icyo bita kujumburura mu kwezi kw'icenda. Ariko wa Mana, shiraho umugisha uzotuma abana bawe batongera gusubiza inyuma ibirenge. Namaru wagogewe kimwe muri 10 atanga kimukure kwibyo bigogero by'abarotsi. Ndatuye gukugwa kuwo muvumo n'uwo mugore. Namaru wananijwe ndatuye gutabagwa n'Imana. Nambaro wagize ubugomba Mana akakugerageresha kimwe muri 10 kuri iki gicaniro. Ndakwisabiye nk'umwe mu basabyi bawe bashigikiye isi ngo nisenyuke, bashigikiye imitima ngo ntitunure kuko inuni irica, bashigikiye imitima ngo ntigira akabonge kuko karazengeretse. Nta yindi Mana yo gusengwa atari wowe. Uko wabitse ibanga muri Nehemiya, umwami akarimusoma mwamubonye afise intuntu, ahari kuza urupfu rwa Yeremiya hakaza kuja gutabara bene Israel. Mukama ndagusabye umugisha wa Nehemiya wume nanje. Ndagusabye ungira igikoresho cy'amahoro yawe. Ndakwisabiye ungira intumwa y'ubutungane bwawe. Ndakwisabiye umpishe nk'umugisha wawe. Ninda watsura ungirira ikigongo werekeresha ibimenyetso n'ibitangaza nkuko Yesaya bitubwiye mu gihore cya 44:26. Wariraye kutazongera guhonyisha nuko yivu. Ewe Mukama mwami w'abantu, ewe Mukama mugira neza, ewe Mukama mushobora byose, ewe Mukama nyene ijuru n'isi. Umutima wanjura shashaye urifuza kwibera mu bwiza bw'Umukama, kumara umusumyi wawe birarenga yakuraniyo, kumara igihumbi ahandi ego eka manetsura
turahiriwe twebwe eka twese tubera mu bwiza bw'umukiza Yesu. Je nishongoramana yanje je kugukengurukira gose kubwiza wangiriye je kugukengurukira mana nzima kubwiza wangiriye mukama Yesu Kristo umukozi mwiza. Efurayimu wamubwiye ngo Efurayimu we gusa muzosama mugabo nabwe ngo uzibaruka namubwije uzibaruka Efurayimu kuko yakubabaje. Mukama agira imbabazi kuri twebwe abanyabicumuro, mukama agira imbabazi kuri twebwe abanyantege nkeya, mukama agira imbabazi kuri twebwe abambuzi b'amahoro, mukama agira imbabazi uheza agira abana bari kuri iki gicaro ntabwo isi intege nkeya. Ariko wamana uyu mwete uri kurabiba mu ba Kristo, iyi nyota uri kuradushyira Yesu. Mukama tugirire ikigongwe tubabarire mana twaracumuye. Kristo tugirire ikigongwe tubabarire Yesu twaracumuye. Mukama tugirire ikigongwe tubabarire mana twaracumuye. Mukama Efurayimu yarase kugusaba ikigongwe. Efurayimu yishimikije iteka ry'uko umwana, ariko nawe uravuga ngo Efurayimu yaravuga abantu bose bakamviriza, none ngiye gushira akavuyo mu bya Efurayimu. Turagusabye mukama udutangira indishi y'akababaro tuve mu byara by'ukuzimu, udukize urupfu kandi uzobukoze cyane. Ndakwisabiye nk'uko Hosea 13:14 yabivuga. Gira ikigongwe uduha umugisha, gira ikigongwe uduha amahoro, gira ikigongwe uduha ubwiza n'ubwizigirwa. Turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi papa, turabana b'Imana. Ekwemeye kutugirira ikigongwe n'uduhezagire muri iri joro. Turakwishikanye ko kandi kujya uwugiye kubiba yakira akavu agasena neza hejuru y'imbuto, akizera ko ejo azosanga byameze. Turishimiye amasengesho tumaze imisi tugira. Igice cya mbere twabanye nawe, uremera turaduga mu muci wa Gitega, turabana n'abafunzu n'abagwayi, turabana n'abagenda n'ubuntu n'abagenda no kutumva. Uko waturungitse ni ukuzi, uko tungana ni wowe tubona. Muri icyo gice nyine waratwemerera ko dusangira n'abatamakazi turanezerwa.
muri ico gice nyene waratwemereye ko dusangira n'abafunzwe muri umuji ico gice nyene waratwemereye ko ubwacu twiyunga n'ijambo ryawe mezana n'imbuto y'urukundo twagusabye ngo bibe muri twebwe numeze imbuto afunzwe uradutambutse uratugeza imuyinga turagusaba ngo duhe umugisha wo kwambika abakenye no kusangira nabo urabiduha none rero iki gice ca kabiri kongeye kutwemerera ukadutuma mu Rumonge mu bafunzwe kwemeye kudutuma mu bagwayi aho bugira buce tugende komeye kudutuma mu batagira uko bifise bagahorana natwe ukama turasenye neza kandi dufise ibyizigiro ko ari ibintu bishasha ugiye kudukorera ndabizi ko hari abana babategereje ko ugiye kudutangira indishi tuve mu byara by'ubukene mu byara by'ubugomba byara by'ibyagiro udukiza urupfu udukiza ubukene udukiza ugukenyuka udukiza ubugumba udukiza icangiro umugisha wasize muri twebwe muhamagara wasize muri twebwe isi ubyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo ko twarasobanukiwe ko tutiremewe kunezereza ahubwo twaremewe kunezereza abandi none rero uraturinda umujinya wa shetani turinda akabi n'akabibi turinda ibisuzuguriro turinda agacimizo turinda inzangano turinde karande mbi uturinde imikoshi uturinde imivumo uraduha umunezero duhore tunezeranye nawe kandi ndagushimiye sinogera ntagusabwe umugisha umugwiza umunezero kuri abo bose abo twatuye ko umugisha nabo tutarabatura ko baduhesha umugisha kuri iki gicaniro urabaduha amazi yo kunywa urabatwambitse urabatugaburiye urabaduha ibikoresho urabaduha ama mikrofone urabadusengeye urabadutumye murabagwaye nyene n'abagenda gusa urabazanye ibyacu kuri iki gicaniro abo bobo rero mu rwego rudasanzwe mana Nehemiya yarabivuze sindiko ndirondera urazi ibyo bikora abo bobo rero inzu y'ububiko bw'Imana batemera ko iba mu inzara n'inyota ndapfukamye ciye bugufi rwose unyumve unyumve ubahezagire ubaho umugisha wabo gwije gatatu ubakure ku ibyo by'ubwoko bwose ubakure ku bisuzuguro byose ubakure ku agacinyizo mwese ushingire ku gashishiro kiyo wese umwishiro ushingiye ku migisha tubaturako niyo tutarabaturako n'indoto tutarabarotorera wewe ubizane bibi byose ubisiribanganye ibyiza byose ubizamura kandi ubiduze bashobore kugira umugisha kubwo umugisha wageneye abo bose uzozana kuri iki gicaniro kandi bakumva ijambo ryawe bakongera bakanarishira mu ngiro amen urakoze komeye kudukiza urakoze komeye kutwambika urakoze komeye kutugaburira ibyiza byose uzodukorera natwe tuzobikorera abacu kandi nuduha amafaranga kibwa buri 10 tuzobikorera nutwubakira tuzotanga idaro nutwambika tuzokwambika abandi nutugaburira tuzogaburira abandi mukama ntuduhora intege nke zacu oya ariko kubw'amasezerano dufitaniye twuzuze duhezagire twuzuze umutima w'umweranda ubwenge n'ubwitonzi cyane cyane igihe ubwashobora kugushitsa icyo wanariye gushitsa kuko tutari kumwe na Kristo atanakimwe no gushoboza kanatsinda niwe nyene igicaniro niwe muhisha umugisha w'igicaniro kandi niwe ashoboye byose niwe azi byose niwe akomeza kuzuza ubwoko bwawe none abasozere bakegwaye kandi dusengera ingwara ndagusabye ubakiza uzobukoze kugira ngo barushizeho kumenya ko ari we wantumye amen